Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure higushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka kazina muntu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'ubutunzi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'inkino, igisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Integuro y'itegeko iha umurwi CVR ububasha bwo gufata ingingo ku manza zitacunguruzwa mu butungane mu bijanye n'amatongo n'ayandi matungo bituma umurwi CVR uhonyanga vyeruye ibwirizwa shingiro ugahonyanga kandi n'amasezerano yarusha kubw'umushingwamanza Janvier Bigirimana aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Tournora Page Burundi mu ntumbero yo guhagarika intambara no guhagarika indyane zari zama zisubiriza mu Burundi mu myaka myinshi. Abashamiranye baratanguye ibiganiro vyashitse ku masezerano y'amahoro no gusubiza hamwe mu Burundi yatewe ko umukono ku wa 28 Mukakaro mu mwaka w'ibihumbi 2000 imbere y'amakungu. Mu bikoresho vy'ubutungane bw'inyuma y'intambara vyari bitegekanijwe n'amasezerano yarusha harimwo ishingwa ry'umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha, kwerekana umuco ku mabi akomeye yakozwe mu bihe vy'amatati yagiye yisubiriza mu Burundi kuva bwikukiye kuja hagati, kunywanisha no kwerekana neza kahise kose k'u Burundi. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi ni inkuru ibabaje, ni n'inkuru kandi iteye agashavu y'umuntu umwe wishwe mu mishamirano hagati y'abapolisi n'abaca amafaranga mu kunguruza abantu ku mapikipiki Nyanzarake. Umuntu yariciwe mu mishamirano yabaye hagati y'abapolisi n'abaca amafaranga mu kunguruza abantu ku mutumba mu Kubano, zone Muyange, komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Ni umunyagihugu yiciwe muri iyo mishamirano hafi y'isaha 10 z'umuhingamo wo kuri uwu wa kabiri kw'isoko ya Mukubano. Kubw'ababibonye vyose vyatanguye igihe abapolisi bagerageza gufata amapikipiki ku gituro kiri kuri iyo soko. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone cange subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko integuro y'itegeko iha umurwi CVR ububasha bwo gufata ingingo ku manza zitacunguruzwa mu butungane mu bijanye n'amatongo n'ayandi matungo bituma umurwi CVR uhonyanga vyeruye ibwirizwa shingiro ugahonyanga kandi n'amasezerano yarusha kubw'umushingwamanza Janvier Bigirimana aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Tournora Page Burundi mu ntumbero yo guhagarika intambara no guhagarika indyane zari zama zisubiriza mu Burundi mu myaka myinshi. Abashamiranye baratanguye ibiganiro vyashitse ku masezerano y'amahoro no gusubiza hamwe mu Burundi yatewe ko umukono ku wa 28 Mukakaro mu mwaka w'ibihumbi 2000 imbere y'amakungu. Mu bikoresho vy'ubutungane bw'inyuma y'intambara vyari bitegekanijwe n'amasezerano yarusha harimwo ishingwa ry'umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha, kwerekana umuco ku mabi akomeye yakozwe mu bihe vy'amatati yagiye yisubiriza mu Burundi kuva bwikukiye, kuja hagati, kunywanisha no kwerekana neza kahise kose k'u Burundi. Ishirahamwe ry'umurwi ujejwe amatohoza w'ubutungane mpuzamakungu kwihonyangwa amabi yakozwe mu ntambara n'ayandi mabi y'agahomerabunwa
Hovugwa kandi ishirahamwe rya sentare mpuzamakungu mpanavyaha ijejwe guca imanza no guhana abagiriwe n'icaha. Uretse ko hashizweho ko igikorwa ca CVR ni ukuvuga umurwi ujejwe ukuri no kunywanisha urahengamye kandi ukoreshwa na politike kuwuha ububasha bwo guca imanza zitacunguruzwa mu bibazo nk'ivy'amatongo y'Abarundi no guhonyanga ingingo zari mw'ibwirizwa shingiro kandi zari zitomoye. Iciyumviro umushingwamanza Janvier Bigirimana yatanze mu ngingo z'iryo tegeko ririko ririgwa ziteye ingorane zikomeye harimwo iyigira 11 ivuga ko ingingo zifashwe na CVR zitazoba zishobora kunguruzwa mu butungane mu gihe ingingo ya 16 yemerera CVR uburenganzira bwo gusaba inama nshingamateka uburenganzira bwo gufuta impapuro z'amatongo zaronswe ku ruyeri ku matongo y'abakozweko n'intambara irabwa n'iryo tegeko. Ubwa mbere ku ruhande rw'intunganyo birazwi neza ko CNTB yasigiye uwo murwi amadosiye indiri itashoboye gutunganya imbere y'uko ihagarikwa ku wa 12 Ntwarante mu mwaka w'2022. Nimba CVR itegerezwa gukora neza idahengamye, ibikorwa vyayo ni vyinshi ku buryo itobimara bivuye kuri ivyo bikorwa bishasha cane cane ko vyari bigenewe uwundi murwi munini cane ari navyo warujejwe gusa ariko utashoboye kubimara. Uko akaba ariko umushingwamanza Bigirimana abibona. Ikindi kizwi ni uko gushika ubu CVR yashize inguvu zawo zose ku bwicanyi bwo mu mwaka w'1972 kandi ko n'icegeranyo catanzwe ku ndongozi za politike. Mu bisanzwe kugira ngo wirinde ivyo wavuzwe ko unegurwa, umurwi CVR wategerezwa gutangura ibindi bice vyasinzikaje Uburundi imbere n'inyuma yo mu mwaka w'1972 nko mu mwaka w'1993 nk'akarorero. Uko akaba ariko abandanya. Nubwo biruko ariko ku bw'ivyo bikorwa vyinshi uwo murwi uhawe hariho ubwoba ko CVR izogira ibikorwa vyinshi uko utigeze kugira ngo ushobore gukora amadosiye yasigiwe na CNTB, gutyo rero uzoronka insiguro zumvikana ziciye mu mategeko kugira ngo ntibandanye igikorwa cayo. Ubwo buhinga buboneka ko budashobora gutanga umusaruro kandi nta kindi buzofasha atari ugukura icizere ku gikorwa c'uwo murwi uguma wizizirwa na politike. Ikindi ku ruhande rw'amategeko, itegeko nk'iryo riza guhonyanga ibwirizwa shingiro ry'umwaka w'2018 ribuza ata butegetsi na bumwe bushobora gushiraho ingingo zivuguruza ibwirizwa shingiro. Niwo mwihwezo agira. Kuri ico ingingo ya 48 y'ibwirizwa shingiro nta makenga ifise kuko ivuga ko uburenganzira bukuru butegerezwa kubahirizwa muri rusange mu bijanye n'ubutungane, intwaro hamwe n'inzego. Ibwirizwa shingiro n'itegeko rikuru. Inzego zijejwe gushiraho amategeko, urwego ruyashira mu ngiro n'urwego rw'ubutungane zose zategerezwa kuyubahiriza. Itegeko iryo ari ryo ryose ridahuye n'ibwirizwa shingiro ryitwa ko ataco rimaze. Ikindi naco dufatiye ku karongo ka mbere k'ingingo y'210 y'iryo bwirizwa shingiro nyene biratomoye neza ko imanza zicibwa n'amasentare ku butaka bw'igihugu bwose kw'izina ry'abanyagihugu bose b'Abarundi. Izo ngingo zibiri dusomye tugafatanya turerekana urugero indongozi z'Uburundi ziriko zirafata ingingo zihonyanga ibwirizwa shingiro kandi mu vy'ukuri zitegerezwa kuba ataco zimaze kubw'uwuserukira ishirahamwe Tournora Page Burundi. Ikindi naco ingingo ya 36 y'ibwirizwa shingiro ivuga ko uburenganzira bwo gutunga ikintu butegerezwa kubahirizwa kandi ko ibishobora gukorwa hari ukwakwa ubutunzi mu gihe bitumwe n'igikorwa ca leta mu gihe vyisunze amategeko inyuma y'ugushumbushwa. Kubw'ingingo ya 60 y'ibwirizwa shingiro no mu ntumbero yo gusubira kwemera kandi ubwigenge bw'ibikorwa vy'amasentare,
mu guca imanza mu Burundi yongera koko igisata c'ubutungane arico gikingira uburenganzira n'amategeko kandi ko hari n'urwo rwego nyene ruheza rukayubahiriza. Mfatiye kuri ivyo vyose bisigura ko urwego rwa politiki rw'u Burundi rudafise uburenganzira bwo guha ibikorwa umurwi CVR kiretse urwo rwego ruhinduwe sentare idasanzwe. Ivyo navyo siko biri. Uko akaba ariko bivugwa na Janvier Bigirimana. Turetse ivyo vyose, iyindi ngorane yibonekeza n'ingoga ni iyijanye n'uko itegeko ririko ririgwa ritegekanya ko ingingo zishizwe mu ngiro zitazoba zicungururizwa mu butungane. Bisigura ko izo ngingo zishobora kuzofatwa ubwa nyuma. Tutagarutse ku kuntu mu gisata c'amatongo hama hibonekejemwo ingorane mu Burundi, twokwibutsa ko ukunguruza urubanza hari uburenganzira bwa buri muntu bitabaye bigatuma ayandi mategeko ashirwa mu ngiro bigoranye. Hakurikijwe iryo tegeko kandi turabiye mu Burundi, umuntu arashobora kugira amakenga ko hashobora kuba ihungabana ry'ubutunzi no kunyaga hishimikijwe aho umuntu yegamiye mu vya politike canke ubwoko bwiwe. Ivyo navyo bikazotosekaza umubano mwiza ushingiye ku kibano na politike mu Burundi. Urwo rwikeko rurafise ishingiro kuko ingingo ya 16 y'integuro y'itegeko ririko ririgwa ritegekanya ko hashobora gufutwa impapuro ndangatongo bikozwe n'inama nshingamateka yituwe n'umurwi CVR. Ubwo kandi ni ubushobozi buhabwa amasentare hishimikijwe ibwirizwa shingiro. Mu Burundi co kimwe no mu mahanga, urwego rujejwe amategeko rurafise ububasha bwa kera buzwi kandi ruhabwa n'ibwirizwa shingiro butajana n'ubwo guca imanza zijanye n'amatati y'amatongo. Mu kurangiza, biraboneka ko intumbero nyamukuru iriko irakurikiranwa ari iyo guhindurira umurwi CVR igikorwa cayo nyaco kugira ngo ntishobore gukora amatohoza ku bundi bwicanyi bwabaye butari ubwo mu mwaka w'1972 canke kubaka umurwi CVR nk'igikoresho co kunyaga abantu ata burenganzira bafise bwo kunguruza ibizokora ko hatankeka abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi canke abanyagihugu bikekwa gutyo bivanye n'umugambwe canke ubwoko barimwo. Ubutegetsi buhari buriko burahonyanga ibwirizwa shingiro bwari buhamagarirwa kubahiriza. Dusaba vy'ukuri kureka iryo tegeko rihonyanga ibwirizwa shingiro, tugasaba CVR gukorera ku bindi bihe vyahekuye Uburundi kuko amabi yakozwe mu Burundi ntagarukira mu mwaka w'1972. Uko akaba ariko birangizwa n'uwo aharanira agateka kazina muntu ubu aba mu buhungiro. Ngaha hakaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Uraba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.